Ndasubiriye kubaramutsa no kubahereza akaze banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira inkuru n'ibiganiro dutambutsa kuri mboneshakure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV, n'umwanya w'amakuru agezeko aba ariko aragarukwako cane hirya n'ino ngaha mu gihugu c'u Burundi kuri iri genekerezo rya 3 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026. Amakuru menshi tugira ngo tubashikirize, amakuru agiye kwibanda ku ngingo nkuru zikurikira. Muri ano makuru turaza kubabwira amakuru avugwa mu birabana n'umutekano, tuza kubabwira yuko Gitega ibara ryasubiye kugwa, aho abashika kuri 4 bahejeje kwicwa mu kiringo kitarenza amasaha 28. Turaza kubabwira imvo z'izo mfu, ndetse tuze no kubabwira ko abategetsi bakomeye cane baje gushika ahabereye iryo bara, aho ari ku mitumba ya Murango na Muyange muri komine n'intara ya Gitega hagati mu Burundi, aho tuza kubabwira ukugene nyine iryo bara ryabaye, ndetse tuze no kubabwira ico bamwe n'abandi bariko barabivuga ko umutekano wasubiye guhungabana. Muri ano makuru turaza kubibabwira mu buryo bw'idonido. Muri ano makuru kandi si ivyo gusa, turaza kugaruka ku mpinduka zikomeye cane zahejeje gukorwa mw'ibohero rya Mpimba, aho tuza kubabwira nyine impinduka zikomeye cane zabaye muri iryo bohero, ndetse impinduka mu gipolisi c'u Burundi. Muri ano makuru turaza kubabwira vyinshi twajeje kwegeranya, kandi turaza kubabwira kuri imwe mu myihezo y'abarundi mu gihe muri ubu ngubu himirije amatora y'umwaka wa 2027, ariko nanone aya matora akaba atariko aravugwa ko na bamwe mu basendede FDD cane mu mugambwe indani. Kuri ubu ngubu no mu mbanira-kure byagezemwo Perezida Evariste Ndayishimiye yarihenze cane ko abarundi aribo bamugomwe kugira ngo asubire gutegeka Uburundi, ariko kuri ubu ngubu arafise ubwoba bukomeye cane, bivugwa yuko afise ubwoba yuko n'imbonera-kure zishobora kuba zitakimwizigiye. Muri ano makuru turaza kubabwira umwihwezo ukomeye cyane uriko uravugwa na bamwe mu bicocero vy'umugambwe CNDD FDD ku kugene bariko barabona manda ya kabiri ya Perezida Evariste Ndayishimiye idashoboka. Muri ano makuru turaza kugenda turabica irya nino. Nimba utarafyonda kuri sabone canke se subscribe, banza ufyondeko kugira ngo igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi uzuba mu ba mbere bashikirwa navyo. Reka ano makuru yacu tuyatangure mw'ibohero rikuru rya Mpimba, aho abanyororo biruhutsa kuko Colonel Abdul Ndimurukundo abavuyeko. Colonel Abdul Ndimurukundo ari mu ntwazangabo zaraye zihinduriwe amabanga mu gipolisi. Uyu yahora ari umuyobozi w'ibohero rikuru rya Mpimba, yagenwe gukorera mu bugenduzi bukuru bw'igipolisi k'icegera c'uwujejwe ibiro vya operation interinema mw'ibohero rikuru rya Mpimba. Twibutse yuko Colonel Abdul Ndimurukundo yari amaze iminsi yidogerwa bidasanzwe, yari yagirizwa gukorana amakosa na bamwe mu banyororo nk'uwitwa Uwizeye Tony batazira Dome. Abdul Ndimurukundo yavugwa mw'itotezwa ridasanzwe ry'abanyororo adakunda, bamwe yabanyaza amatelefoni yabo, hari naho yaheruka kurungika mu yandi mabohero nka Colonel Leonidas Harushimana batazira Muporo, ubu ageze mw'ibohero rikuru rya Maramvya. Kaporari Fulgence Ndayikengurukiye ubu ageze mw'ibohero rikuru rya Rutana, ndetse n'abandi. Abo bose yabagirije ngo nibo bamureze ku mabi yariko arakora. Abdul Ndimurukundo yagirizwa n'abanyororo ko yahora agurisha imfungurwa zabo hanze, nako bagaca bicwa n'inzara. Yavugwa kandi mu vyo gutangisha amafaranga
bakeneye ivyumba vyiza, gutangisha amafaranga nyine ku bakeneye ivyumba vyiza muri iryo bohero, kubadandaza inzoga zitemewe n'urumogi mu mpimba. Abanyororo baremeza ayandi makosa akomeye harimwo ayakorerwa mu gice cyagenewe abakenyezi. Abanyororo bemeza ko ubutumwa bwaciye hano bwatumye habaho amatohoza ku makosa ya Colonel Abdul Ndimurukundo, amatohoza yoba yarakozwe na CNIDH be n'abategetsi b'ubushikiranganji bw'ubutungane. Ayo matohoza ari mu bitumye Colonel Ndimurukundo akurwa aho mu mpimba. Twizere ko umusubirizi wiwe agiye guhagarara maze agaha agahenge abo banyororo basanzwe bapfungiwe muri iryo bohero rya Mpimba. Turaza kugaruka ku bandi baraye bagenwe mu mabanga atandukanye mu gipolisi. Reka tuvuye kuri izo mpinduka ziriko ziravugwa mu gipolisi, mbere yuko tugaruka kuri ya nkuru y'umubabaro irabana n'umutekano ho abanyagihugu bashika 4 bishwe mu kiringo kitarenga amasaha 28, akaba ari inkuru iriko iragaruka ko cane mu biraba n'umutekano. Gitega ibintu kuri ubu ngubu vyayangaye. Reka tubanze tubabwire kuri ibi biriko biravugwa na bamwe n'abandi. Ni kuki ngo Ndayishimiye yoba yibwira ko imbonerakure zidafise amakuru ahagije kuri we? Ndayishimiye aherutse guhenda imbonerakure ko azokwitoreza ikiringo ca kabiri kubera bamugomwe ubutwari. Muri ca kiganiro Ndayishimiye aherutse kugirana n'ikinyamakuru Intumwa kiri mu kwaha kwiwe, yarubahutse kubesha imbonerakure ko abagumyabanga bamugomwe ngo aserukire umugambwe mu mwaka uza kubera ibikorwa vy'ubutwari vyamuranze muri iki kiringo ca mbere yimirije kurangiza. Ako ni akamaramaza kubona umukuru w'igihugu azi neza ko yigennye kandi kurongora igihugu vyamutaye kuba amazi ariko akavyita ubutwari. Nico gituma masoko yacu yihaye ihangiro ridasanzwe ryo guhimiriza abarundi guca urweru, batangure gukurikiranira hagufi amajambo ashikirizwa n'abategetsi babo, cane cane umukuru w'igihugu. Kuba umukuru w'igihugu yaramaze kugira umugenzo wo kuvuga ibintu bicuritse ni akamaramaza mu gihe yari yitezwe ko ijambo rihumuriza. Birahambaye ko abategetsi bamenya ko abarundi bashize ijisho amajambo ava mu kwaha kwabo. Amasoko yacu rero twizera ko hazogera igihe abategetsi bateshwa bagata kuko abarundi bariko barategera neza ko ijambo rivuye mu kanwa k'umutegetsi atari ryo gufata minenerwe. Ndayishimiye ntashaka guheba kubesha abarundi. Amasoko yacu nayo nyine ntituzohagarika kubabeshuza ndetse no kubamenyesha amakuru mwanyegejwe gushika ibinyoma vyiwe bitaye agaciro. Ikiganiro cyari kigamije gucurika ubwenge bw'imbonerakure. Hari impamvu turiko dushimikira ku mbonerakure muri iyi nkuru, mu gihe abenshi bibwira ko ikiganiro vyitwa ko cari kigenewe abarundi. Ndabibutse ko mu mwanya umukuru w'igihugu yariko aratanga ikiganiro ku cicaro ca CNDD-FDD mu Ngagara, imbonerakure zari zategetswe kwicara zikagikurikirana aho ariko aragitangira. Ubundi ibintu ntibimenyerewe cane, abanyagihugu batumirwa gukurikira ikiganiro ikibiriraho aho umukuru w'igihugu ariko aragitangira mu buryo bwiyaguye kumumenyesha amakuru umwe. Ikiganiro Ndayishimiye yagitangiye mu biro bikuru vya CNDD-FDD, agitanga yambaye imyambaro ya CNDD-FDD, yongera abazwa n'umumenyesha amakuru asanzwe ajejwe kumenyesha amakuru muri CNDD-FDD. Ni ukuvuga ko Ndayishimiye atatanze ikiganiro nk'umukuru w'igihugu, ahubwo yagitanze nk'uwuruta abandi bose mu mugambwe CNDD-FDD.
nicyo gituma amasoko yacu dufata ko ivyo yavugiye byose bwari ubutumwa ahanini bugenewe abanywanyi ba CNDD FDD na cane cane imbonerakure n'imboneраkurekazi. Kari akaryo keza kuri Ndayishimiye ko kugerageza gufuta mu mitwe y'imbonerakure amakuru y'ukuri bafise ku ntege nke z'umukuru w'igihugu. Twavuga ko Ndayishimiye asa n'uwuriko aratakaza umwanya kuko imbonerakure ni abahungu n'abagabo bazi ubwenge, kurya abaziga siko bari. Imbonerakure zibayeho nk'abarundi bose, hari izitunzwe n'uburimyi zibirwa udufaranga hamwe na seneri batunzwe n'uburimyi, bose bakaburira hamwe udufaranga twabo n'ifumbire ntibabone n'urutete na rumwe. Mu mbonerakure ziriko zumviriza ico kiganiro kibiriraho harimwo izaje ziva kure kandi zihashika n'amaguru, zikaba zari zihangayikishijwe n'ingene ziza gushika mu mihana n'amaguru kubera igitoro cabuze mu gihugu, isukari yabuze, umukenyezi n'uducuko tw'imbonerakure bayiburira hamwe n'abandi barundi bose. Ibiciro vy'ibiribwa biduze kw'isoko ntibica bigabanywa imbonerakure ije gusuma. Imbonerakure nazo ziranyuruzwa kandi zikicwa. Imbonerakure nazo birashika zigapfungirwa ubusa kandi zigacirirwa urubanza rwa ngondagonde. Desire Uwamahoro ni akarorero ka hafi. Harya intwaro yubahuka igapfunga kandi ikagumiza mu munyororo umusazi nka Christian Butoyi, imbonerakure zirayitinya. Imbonerakure zumvise ko bakizigenza wabo Ndayishimiye, Nkurunziza na Bunyoni basigaye bicana bahanye amashano kandi bakabandanya guhigana bukware bakoresheje amagentengente y'abapfumu, zica zibona ko zakurikiye ubwije. Aha ntaco tuvuze ku busuma bukorwa n'abategetsi aho bihagira ivy'igihugu bakabigira ivyabo. Ivyo byose ni ibintu imbonerakure zizi neza cane. Nta kiganiro cofuta aya makuru yose mu mitwe y'imbonerakure kuko aya makuru zisanganywe afise uburemere gusumba ibinyoma Ndayishimiye avugira mu kiganiro. Umumenyeshamakuru Doriane yabajije Ndayishimiye uko yakiriye igenwa ryiwe mu matora yimirije, yongera amubaza ko yari avyiteze. Ndayishimiye yaciye aja ku muriri atangura kwitera amashurwe. Umukuru w'igihugu yagize ati kuba baranyizeye bakanshira imbere ni ukuvuga ko ibyiza nakoze biruta ivyo ntashoboye gukora. Ndayishimiye yabandanije avuga ko abagumyabanga mu kumugena batoye uwo bazi kuko ngo amaze igihe ariko arakora. Kubwiwe ngo bisobanura ko abamugennye bashimwe ivyo akora bakaba bashaka ababandaniriza aho yaragejeje. Ni kuki Ndayishimiye afata imbonerakure nk'uko atabwenge zifise? Kuba Ndayishimiye yarubahutse akabwira imbonerakure ko abagumyabanga bamuhisemo ngo azoserukira umugambwe mu kwaha uza kubera mu mwaka uza kubera ibikorwa vy'ubuhizi, ako ni agasuzuguro kamwe kabi cane. Burya ico Ndayishimiye atazi nuko imbonerakure ziva mu mihingo yose igeze igihe zifise izigize igihugu zifise amakuru yose amwerekeye. Imbonerakure zirazi ko Ndayishimiye ari umukuru w'igihugu akerebutse ku rurimi mu kuvuga ibigoramye kandi akaba n'umuntu atazi gufata ingingo ku kintu kimwe nk'abandi barundi bose. Imbonerakure zirazi ko Ndayishimiye
atacaguwe n'abagumyabanga, ni ukuvuga ko atakizigiwe n'abagumyabanga ahubwo asa n'uwigennye. Ndazi ko imbonerakure zizi neza icatumye Ndayishimiye yihutisha kwigena hagisigaye umwaka ngo amatora abe, ko yariko aratunganywa n'intwazangabo mu gisirikare. Ndayishimiye yaraharuye abona ko mu gisoda bazogwanya ko yitoza ikindi kiringo ca kabiri. Inguvu z'abasirikare arazi ko na Nkurunziza zamubujije kwitoza muri 2020, zongera ziramwankira ko agena Pascal Nyabenda ngo abe ari we yitoza muri 2020. Imbonerakure muri izo turazi ko naho zitavugira hejuru nazo nyine zemera Ndayishimiye zitemera Ndayishimiye, kuko ibintu byose mu gihugu vyamutaye kuba amazi. Imbonerakure zirazi ko igisata c'ubutunzi camunaniye bimwe biteye isoni, igisata c'umutekano kigeze aho umwansi ashaka. Imbonerakure zirazi ko ayo z'ingenzi zazo zija kubonera muri Kongo, kuko zipfuye zica zizikwa iyo mu mashamba yo muri Kongo. Imiryango yazo ikabwirwa ko uwabo atakiriko, ariko bakabuzwa kubitangaza canke kugandara. Ndayishimiye wewe abonye imbonerakure zashajije mu mwambaro wa CNDD-FDD ibwira ko zitagira n'ubwo urahura, yamara byose bizifise mu kizirikanyi. Aho kuri ubu ngubu na bamwe imbonerakure batanguye kubona yuko Ndayishimiye atari uwo kubandanya yicanga igihugu, kuko yarakishe. Imbonerakure zibona yuko Ndayishimiye ataba ameze nka Nkurunziza, kuko Nkurunziza we ngo hari ivyo yarashoboye, ariko ku bwa Ndayishimiye n'ivyahoha vyarahuhutse. Reka tubandanyirize kuri aya makuru avugwa mu mutekano. Gitega, inyuma y'ubusuma bwahitanye abantu 3 bakekwa ko ari abagizi ba nabi bishwe n'ishengero ry'abanyagihugu bashavuye cane. Gitega ku wa 2 Ruheshi mwaka wa 2026 abantu 4 barapfuye mu kiringo kitarenga amasaha 28 ku mitumba ya Murango na Muyange, ni muri komine n'intara ya Gitega hagati mu Burundi. Umuntu umwe yishwe mu gitero c'abitwaje ibirwanisho mw'ijoro ryo kuwa Mungu rishira kuwa mbere, hanyuma abantu 3 bakekwa ko ari bo bagikoze bicwa n'abanyagihugu bari bashavujwe n'ivyabaye bukeye bwaho mu gatondo. Kubwabibonye ivyo vyabaye mw'ijoro ryo kuwa 31 Rusama hafi isaha 5 z'ijoro ku mutumba Murango, Gaspari Ngendakumana n'umukenyezi wiwe Anita bari batashe bari kw'ipikipiki aho bagwa mu mutego batezwe n'abagabo bitwaje inkoho. Muri ico gitero Gaspari Ngendakumana yarakomeretse cane, yaciye ajanwa kwa muganga ku bitaro vyitiriwe Saint-Terence by'Isonga mu ntara ya Gitega, ariko yitaba Imana inyuma y'umwanya mutoya ahashitse. Mukenyezi wiwe nawe nyene yarakomeretse mu bukebuke. Abo bagizi ba nabi tukaba twabwira ko kandi baratwaye amafaranga, ariko igitigiri cayo kikaba kitaramenyekana neza gushika ubu, kuko vyemejwe na Audace Ndiracuza, umwe mu batowe ku mutumba Murango. Ibintu vyifashe iyindi ntera mu ntumbero mbi mu gitondo co kuwa mbere igenekerezo rya 1 Ruheshi. Abanyagihugu bemeza ko bamenye abakekwa ko bakoze icyo gitero baciye baja kubarondera ku mitumba wa Muyange wegereye uwo wa Murango. Kubw'amasoko menshi yo muri ako karere, abo bagabo 3 ari bo Eric Ntakarutimana, Arone Yamuremye na Pasiteri Ninahazwe barafashwe, hanyuma barakubitwa cane mw'isinzi ry'abanyagihugu
bari bashavujwe n'ivyo vyabaye, bose uko ari batatu bahavuye bitaba Imana, ibiziga vyabo vyaciye bijanwa mu buruhukiro bw'ibitaro bikuru vy'i Gitega. Ivyo bagirizwa nuko umutekano wifashe. Kubw'ababibonye muri ako gace, abakekwa ko bakoze ubwo busuma hamwe na bamwe mu barongoye igikorwa co kubica boba ari urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ruzwi nk'imbonerakure, ariko ivyo bagirizwa ntibiremezwa n'inzego zibijejwe. Umwe mu bamenyeshamakuru bo muri ako karere avuga ko mbere gushika ubu ata muntu n'umwe arahagarikwa anashikanwe imbere y'ubutungane ku bw'ico kibazo. Imbonerakure zisanzwe zivugwa n'abategetsi ko zifashanya n'igipolisi gucungera umutekano mw'ijoro no mu gucungera uturere tumwe tumwe two ku mbebe zifadikanije n'igisirikare. Mu bimwe bimwe nk'uko bivugwa n'amasoko atandukanye, zirashobora no guhabwa ibirwanisho mu gihe c'ivyo bikorwa. Mu myaka iheze kandi zarabonetse zifadikanya n'ingabo z'u Burundi mu bikorwa vya gisirikare bibera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gufashanya mu vy'umutekano hagati ya Gitega ndetse na Kinshasa. Ku ruhande rwayo, umugambwe CNDD-FDD uvuga ko urwaruka rwawo ari inkingi y'iterambere no gukangurira abanyagihugu ibikorwa vy'iterambere. Ico indongozi zishikiriza inyuma y'ivyo vyabaye, abajejwe intwaro, igipolisi n'ubutungane barashitse aho vyabereye kugira ngo bahumurize abanyagihugu banakinge ko haduka ayandi mabi. Tukaba twababwira yuko buramatari w'intara ya Gitega Rebowa Bigirimana, musitanteri wa komine Gitega Jacques Nduwimana, komiseri w'igipolisi mu karere Aloys Nduwayo hamwe n'urongoye parike nkuru yegamiye sentare y'iyungururizo ya Gitega Alice Bukuru barakoresheje inama kubaba kuri uyo mutumba ibiri. Abo bategetsi batangaje ko hagiye gukorwa amatohoza kugira ngo hamenyekane neza uko ku busuma bwagenze, hatorwe ababigizemwo uruhare, hanamenyekane abagize uruhara mw'icwa ry'abo bikekwa ko aribo bagizi ba nabi. Iryo bara ryabaye risubira kwerekana ko ukwihanira bicibonekeza mu bice bimwe bimwe vyo mu Burundi, aho ukwizerana hagati y'abanyagihugu, inzego z'umutekano n'inzego z'ubutungane bikiri hasi cane. Banywanyi bacu akari ngo duciye dusozera, yarageze ko yakagaruka cane mu kandi n'andi makuru menshi azabagezweko.